uyu mudamu yitwa Diana wo muri Florina n'abandi Joel Gashaka, Ndorimana Leonard, hanyuma Nshimirimana Eugenie Pastori, n'uyu aje kuvuga ubwa nyuma. Urumva ko ni muri bake. Jewe mu byo muhejeje kuvuga byose ngira ndabasabe nishura gerageza ndabarungikana ikibazo cyane cyane bari mu ndongozi zirongoye ibisata by'igihugu, abari mu ndongozi y'amashirahamwe, ari amashengero, ari amadini, ari icyo bita société civile. Ngira mbaze ikibazo kimwe, abavuga gira n'ingoga, mbega ibikorwa bya severe vyoba n'ingoga bikaba nk'ibintu bitezwe bikazigira ova mwiki, kubera rususi yabaye kugira n'ingoga. Ariko kugira n'ingoga coshobotse neza cane yaba kugira n'ingoga gushigikirwa n'uburyo bwo kugira n'ingoga. Ico turatubatuye uburyo bwo kugira n'ingoga, ndabishimitse ko tukibatuma, kuko ico twita methodologie yatuvanye muri 1885 ikatujana muri amashengero ya Muyaga nyene yubatswe na Mugera na Rugari, tugatora ingene ubwami bwigenza, tugatora ingene umwami yatembagajwe, tukigira muri 60 wa gasore bamuniga, tukaduga 65 69 71 72 73 niho tugeze. Twebwe tubabwira nk'umugwi yuko methodologie échauffement yayo twarayirose suffisamment yotuma n'ibikurikira vyokoroha. Ese abaje basakira inzego bifuza ko bihera n'ingoga boba les ambassadeurs et les messagers de la CPR kugira uburyo bwo kwataka 88 buboneke, bwo kwataka 90 buboneke, bwo kwataka 93 et la guerre civile buboneke. Kuko twebwe ishobora tugezemo yatweretse ko umaze kumva 65 69 72 c'est 88 izotugora kumva, si 93 izotugora kumva. Aho tuvuye Marangara hirya y'ejo n'intega hirya y'ejo, abantu bose batubwiye bati wumvise 72 biroshe kumva ibikurikira, wumvise 65 biroshe kumva 72, wumvise 65 biroshe kumva 69. Ivyo rero tubitumye bakuze, mugabo mwumve ikintu ndabarungikanye nk'ikibazo, ubwo uwokora akagira amaadrese agapfuvya ibikorwa bya severe hazoba mwiki. Nico kibazo ndabarungikanye, ndakivuze nk'urongoye severe uyu munsi, mugabo nk'umurundi d'abord. Hanyuma muzorabe ko abavugagira n'ingoga bamwe bataba mu mutego batazi iyo wategewe, bamwe ariko batagwa mu mutego batazi iyo wategewe. Mugabe n'amajambo y'uwanje ya perezida ndayicariye, kandi abantu bariko baravuga sinasavye bagenzi banje kugira bayampe, ni reflexion y'uwanje aho tuvuga. Ubwo tuvuze kugira n'ingoga bamwe barazi bisigura pour certains pièges de la géopolitique régionale. Akora kambere. Akabazo ka kabiri nuko twemera aujourd'hui n'abakomiseri yuko atari vyiza guteba muri justice transitionnelle. Turavyemera, turavyumvise, barabitwigishije, twarabisomye. Kubera iki? Il faut sortir de la justice transitionnelle pour booster l'économie, pour booster l'investissement, pour booster le développement. Ivyo navyo bipana na economie na développement n'ibindi byose. Mugabo urumva DAI ubutumwa tubahaye bamwumvise.
nabo yuko Gashaka yanyumvise iyindi reflexion niyo kubabwira ko amakomisiyo yo muri Afurika yo ku isi CVR ahandi bayita dialogue, harmonie, entente, réparation, bayita kwishi twebwe bayise vérité et réconciliation. Kandi kubera tuvuga abarundi mwumve igituma abarundi barongoye igihugu bavuze ijambo vérité et réconciliation. Bafashe ko ari inkingi nkuru, twifuza vérité idufasha kwinjira umugambi wa réconciliation. Mugabo hagati ya vérité inkingi na réconciliation hari ibikorwa bikomeye birinda gukorwa biri mwibwirizwa bimwe ya majambo réparation, compensation, indemnisation, oui, restitution, réhabilitation des victimes. Nitwa tumonuma mutinya ega hari abantu bavuga ati hari ibintu bidasaba amafaranga, none mu gushirako akamonuma kavuga ati uyu yarakoreye igihugu yanitswe n'ikaravati canke n'igitambara tumwibuke, ntiwumva ko bitazimvye. Mugabo n'amasembore kikute mweshe aratunanira kumva kubera ko hariho un travail d'effort au niveau communautaire, un travail d'effort au niveau individuel et au niveau des institutions tutarashikako. Les monuments participent au pansement des blessures. Les monuments. Avenue Pierre Guénanou, turarifise. Avenue Louis Rwagasore, turarifise. Ubwo nta abandi kugira twigishe urwaruka. Troisième réflexion. Ngira ndababwire ko mukuze benshi ngaho barasumba. Ngira ndababwire ko ejo dans 30 ans ugaruka neza 72 nizobikaze kuko abapapa baza barapfuye babikoze, abahungu abakuze n'abakobwa baza barapfuye, azabara abazukuru n'abuzukuruza bamwe bibera Canada, Ottawa, Londres, Amsterdam, Pretoria, Paris, ou entre les 72, ça doit les dire. Aujourd'hui, pourquoi on parle de 72? Parce que c'est une crise profonde, proche encore de nous. Proche encore de nous par les auteurs, par les victimes, par les enfants des auteurs et par les enfants des victimes. C'est Dieu. Et de 30 ans, 72, et qu'ils ont eu 93 peut-être. J'ai 94, 95. Mais quand on a 65, parce que 65 charge, 65 est le président de l'Assemblée, premier vice-président de l'Assemblée, deuxième et premier. Sénat, président, premier vice-président du Sénat, deuxième vice-président. Naba député, sénateur, vont se faire à fouiller. Barishwe, hasigaye babiri gusa b'abahutu, abandi bose barishwe, hasigaye babiri gusa bahuye muri Tanzania, dont umwe wo mu Rumonge yitwa mumunyibutse Biyorero, abandi bose barishwe, babenyuje bande, Mayondo Patrice bande, Bucumi Tous les 65, Dieu n'a pas tous batatu baza kundaba mu biro. Muri aba batatu umwe yaranyigishije muri septième. Ambwira ati 65 ibyo mwavuze niko byagenze. Kwica tous les parlementaires élus. Baba nsaba yuko muri ibikorwa turimo ibikorwa biremera igihugu, biraremera babikoze auteur de crime, biraremera babikorewe n'abana babo. Ibi bikorwa biremereye kuko il s'agit de fouiller le passé, de décortiquer le passé. En fait, nta kintu kigoye nko kunyegeza ibintu en 72 bigatorwa à l'an 2020. Cyane cyane ukabitora mu mwonga, mu micamo, ibindi munsi y'amazu. None ubu severe yose batike gute? Severe yose batike gute?
Et on n'a même pas besoin d'être sympathique. On a juste besoin de remplir les missions que les pouvoirs publics nous ont confiées. La vérité au service de la réconciliation. Sinon, avoir 100% de Burundais d'accord sur ce qu'on a trouvé. Iminsi ya mbere ibinogo dutoye bariko twatwaye amagufa twavuye ku Mana. Babiheze bigenze gute? Babiheze kubivuga tugize exercice yindi stratégie kuja kugira reconnaissance des fausses communes, tukagira ico bita fouille vérification, confirmation des fausses communes, hanyuma tukatuzana ico bita cérémonie de lancement officiel des excavations des fausses communes. Uwo munsi twaza abadepute, abaguverineri, abasoda, hanyuma abajournaliste niho bari. Muri abajournaliste tuzobakure cane, kuko muri abajournaliste niho bakure Abatutsi. I Bujumbura ni Godora mbega niyo waruri, uri ku rubuga wabibonye. Ati nivyo. None bijya vy'isongo vyo mu minago nivyo. Ivyo ivugizo niyo waruri nivyo. Abajournaliste bakoze akazi gahambaye ko kubwira imiryango yabo iri Bujumbura mu basaro yuko bijya dutora nivyo. Au départ bavuga yuko amagufa tuyakura mu masimetiere tukaza kuzura iyo twavuye mu masimetiere. La vérité ne pourrit jamais. Honorable, la vérité ne pourrit jamais. La vérité peut traîner à sortir, mais la vérité est toujours là. Yarabire ko abanazi biyegeje muri Amerika Latine, Chili, abanyuma barabatoye. Abanyuma basanze muri Amerika Latine biyegeje yubafite imyaka 90. Alors twebwe duheze tuvuga tuti mushigikire igihugu, nimwifuza amahoro mukwepara verite, nimwifuze réconciliation mutinye ukuri, n'ayez plus peur de la vérité, ayez plutôt peur du mensonge.